Peter Nikifos. I'm from Burundi. I'm student. I'm single. I study there in Ngozi. At Ngozi in faith. By now, I'm going at 4th. Me, I'm about going to tell you my poem of going at 2042, 2016. Your Excellent General Mayor Evariste Ndayishimiye. And your respect to delegation, the representative of Burundians abroad, Most Honorable Samuel Ndayiragije from there in diaspora Holland, and your respect to delegation. I'm about going to tell you my poem of going at 2042, 2016. Oh, you my fellow companion in everything under the sky that carries us all. Whether you are young or old, I kindly ask you, come, let's walk together. Come, let's go together where our shown is greater than what I was told. I don't know exactly where you are heading, but if for good or Burundian, let's move. If you have a knowledge, bring it. If you have a gift, use it. Your talent is not the same as mine, but still come, let's go together. What we are is the path. Come, let's go together where we emerge the world and that's used to criticize and speak ill of Burundian. They lived carelessly, thinking couldn't make it, but let's prove them that we can. Let's go tell them, never underestimate us. Come, let's unity our willpower, so it's part to change our behavior. The destination we're heading is not a dream. It's not fantasy or the past lies, or even talent one share leadership with. Share this thought and reach the vision. If you understand it like I do, don't hesitate. Come with me. It's not too far for those who are ring, and it's not too cold for those who are resist. If you understand, come with me. It doesn't require to change a place, but to change a mindset and embrace unity. And if even the leaders and those in power improve, no one will compete in a listing development. I'm a voice of tomorrow, reaching beyond border. I call on all Burundians to lie together. Let's stop corruption and be trust hero. Let's put justice and integrity first. Unity is a pillow. Talent is a gift. Knowledge leaders use on the path to progress. Let's have us work from our feet and talent to build strong infrastructure and open up to the world. Let's strive for peace and trust among us. May 2042, 2016 not be dream, but our reality. Before we head in there, let's get to know each other. Me and the Bureau of Regional Future, Iteka Nikifos, grandchild, great-grandchild, grandson of our hero, Peter Nkurunziza, a son of Excellent General Mayor Evariste Ndayishimiye. So now, how should I consider you? Thank you, Your Excellent General Mayor Evariste Ndayishimiye, and your respected delegation. Thank you, Samuel, for bringing this competition in this Bujumbura. And we thank God's help, Samuel Ndayiragije, bring us this competition in Burundi, good country. Thank you very much. And we thank God's help, Excellent General Mayor Evariste Ndayishimiye. And we thank your respected delegation. And you, Excellent General Mayor, I come to take picture with you. I would like to say in a Kirundi, in a mother tongue. Shaka nyakubahwa Perezida w'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi, munyemerere nze kubafatana ifoto yanje namwe. Thank you very much. God bless you. Umubyeyi wacu akabashitse akavuga ati saluto mubyeyi wacu. Sebarundi akaba
mwanya turashikiriye umuvyeyi akaba ari iteka Nikifa Lucien ava mu ntara ya Butanyerera akaba ashikiriye umuvyeyi wacu bikaba biteye igomwe kuraba akaba arose n'ico yari yasavye agafoto ari kumwe na Sebarundi umuvyeyi wacu. Nyenicubahiro umukuru w'igihugu cacu c'Uburundi arakunda ugwaruka, arakunda abana, mwirabire ukungene aheze agaterura ico kibondo cavuze icongereza neza. Ewe yemwe umuvyeyi wacu arakaramba, urakarambanye n'icubahiro umuvyeyi wacu. Abarundi twese turi inyuma yawe, bandanya utera iteka igihugu, utwereke iyo Uburundi buriko buraja, turi inyuma yawe. Ibibondo nk'ivyo bigwire, biga amashure meza, babeho neza, abo nibo tuzosigira kino gihugu cacu ciza tumaze gusaza tukarengana. Abo nibo bazoshika muri ya mbona kazoza batekanye, bakomeye, baciye ubwenge. Nukuri Imana iguhezagire kuri uwo mutima werekana w'ubuvyeyi, ukwereka Uburundi n'abarundi iyo turiko turaja. Mumwongera amashi uyu mwana murabona ko ari inkingi vy'ukuri, ariko arakezwa anyanditeka umukuru w'igihugu. Mumwongera amashi cyane. Amubwiye ngo congratulation. Uwa mbere mu ndirimbo n'intambo Irutimana Diane, manota 79.8. Dusome abariko baraza tube turasoma abakuri ingene bakurikiranye mu kuvuga amazina. Wa kabiri mu kwivuga amazina ni Bahayimana Jean Dodier. Bahayimana Jean Dodier. Okay. Irutimana Diane. Fata. Munyarutse. Bahiganwe mu gutwenza babe hagufi. Uwa mbere ndi kumwe nayo Egide yegere hafi. Ariko yegere. Urakoze. Ndi kumwe nayo Egide yarose amanota 79.8 mu gutwenza abantu. Mudukino wabaye wa mbere yegere hafi Irankunda Confidence. Amanota 77.2. Irankunda Confidence. Tumukomera amashi.
uwa mbere mu gucapa azanane n'igicapo ciwe abaregera hafi. Nduwimana Jean Bosco. Nduwimana Jean Bosco abacape igicapo ciwe. Anyaruke Nduwimana Jean Bosco n'igicapo ciwe. Amashi menshi cyane. Amashi menshi cyane kuri Jean Bosco. Mudukundire dukomera amashi menshi cyane nyene cyubahiro mukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi. Ifoto y'abarose bose. Bakikuze murakoze cyane amashi menshi cyane. Murakoze. Cyubahiro Mana mushobora byose, wewe nyene urukundo impuhwe n'igikongwe, wewe wamuturinda n'ubukabo byagi hagati yacu none nahazwe imyaka n'imyaka. Mfata ivyicaro. Nyakubahwa mwese nitavye urubanza kuri umugoroba, duhereye cyane cyane mwebwe mwaje muserukira inzego nshingamateka na nkenguzamateka, umukuru w'inama nshingamateka n'umukuru w'inama nkenguzamateka turi kumwe ngaha, namwe mwaje muserukira urwego nshingwabikorwa rw'igihugu. Ndabona icegera cy'umukuru w'igihugu nyakubahwa umushikiranganji wa mbere n'abashikiranganji bari kumwe. Nyakubahwa mwaje muserukira urwego rw'ubutungane, aha tukaba tubona n'umukuru wa sentare Ntahinyuzwa, nyakubahwa muhuza w'abarundi, nyakubahwa ndongozi murongoye abarundi bakorera mu bindi bihugu, nyakubahwa mwese mutandukanye abarundi mwaje muvuye mu bindi bihugu, namwebwe basangwa umwe wese mu cyubahiro Imana yamuhaye,
banyakubahwa abanyeshamakuru nawe mwese muriko muraturemeshereza igiteramo umwe wese mu kiraro ciwe tugira amahoro sanga amahoro ubumwe iterambere n'ubutungane mu gihugu cyacu. Kuri uyu mugoroba nta kindi cyatuzanye atari kunezeranwa namwe muri akanyamuneza kariko karerekana ikiri ku mutima w'abarundi. Turahimbawe cyane tubonye ko abarundi bamaze gushira mu muzirikanyi wabo imbona kazoza y'Uburundi, igihugu giteye imbere. Twaranezerejwe cyane no kumva ko habaye ihiganwa mu gihugu cyose kugira ngo turabe koko iryo jambo ryanyuze abarundi. None turahimbawe cyane aco itumana ko bafata akanya shimire cyane mwebwe abarundi mukorera mu bindi bihugu mwiyumviriye kuza gutera intege abarundi basangwa kugira ngo twese tugende twunze urunani mw'iterambere, twunze urunani twese tukana imbona kazoza y'Uburundi, igihugu giteye imbere. Nagomba sabe mumfashe dukomera amashi izi ndongozi zo mu barundi bakorera hanze. Iki gikorwa mwatunganije n'inama mumaze iminsi murimwo ndetse n'izindi nama mwari mumaze gukora biradutera intege kuko umurundi ari kure arinze yumva yuko nawe yotera agacumu k'ubumwe muca mwumva uri ngaha wewe abamaze gutera intambwe ya kure. Turakenguruke rero abarundi mwese mukorera mu bindi bihugu byo hanze kuko mutibagira iwanyu. Ibi rero biradutera intege, biduha n'icigwa kuko duca tubona yuko iyo turiko turaja habona. Icambere tunezerwaho cyane nuko abarundi banezererewe aho bashitse, barahanezererewe. Nejo bundi ubu turamaze kubona ikiruta ikindi. Umuntu afise amahoro kurya babivuze n'umuhoro uramwa. Umuntu afise amahoro ariyumvira vyinshi kuko iyo turiko turasubira inyuma turaba igituma Burundi butateye imbere, ingorane bwaciyemwo dusanga vyose vyavuye ku kubura amahoro. Abarundi barara ntibuca, ntiwashobora kwiyumvira imigambi ya hirya y'ejo mu gihe n'ubu nyene n'iri joro udashobora kuribamwo. Murazi ko hari harajindi imigani bavuga ngo amaraso y'umugabo n'ayamuraye mu nda. Umuntu akubwiye ivya hirya y'ejo ntiwamwumviriza. Muga kubera dufise amahoro, raba ingene ubu twiyumvira ejo. Emwe ndazi neza yuko uwo hirahira uba akadusubiza inyuma bagaduhungabaniriza amahoro. Sinzi ko yoronka haca, ntiyoronka haca kuko turamaze kubona iciza c'amahoro. Niwo mutahe ukomeye cyane. Umaze kuronka amahoro urikina amatavu, urakora ivyo ushaka bigakunda, ata mutima uri mu mutwe, uriyumvira bigakunda kuko nta kindi kiba kiguhagaritse umutima. Imbona kazoza twaba turonka umwanya wo kuguma tubisubiramwo. Simbona kazoza y'umukuru w'igihugu, nimbona kazoza y'igihugu c'Uburundi, abubu n'abazoza. Nico gituma tunezerejwe no kumva ko ubu batakivuga ngo imbona kazoza y'umukuru w'igihugu, ni imbona kazoza yacu. Kugira ngo ugire imbona kazoza nabo basigaye inyuma batarabona iyo baja. Imbona kazoza ihera kuri wewe nyene muntu, wewe Murundi. Iyi mbona kazoza ihera kuri wewe nyene. Ubwo wewe urabona ingene uzoba umeze mu myaka iza, urahabona. Niba utarabibona reka ndaguhe umuryango ucamwo, banza wiyumvire ico waremewe. Aha kuri iyi si Imana yakuremeye iki? Waremewe iki? Waremwe kugira ngo umere nk'impene? Waremwe ube nk'inkoko?
kubera iki yakuremye uri umuntu aciye ubwenge, umuntu afise ububangutsi, afise inkomezi. Maze kumenya ico waremewe uca uvuga uti iyi si uko Imana yayishize ko siko nzoyiva komeza. Uca utangura kuraba ico Imana yakuremeye, uraba impano yaguhaye uti iyi mpano ntegereza kwikoresha kugira ngo ngire ubuzima mb'umuntu akwiye. Umwe wese ngara afise impano, nta numwe ariho ngo abeshweho n'uwundi, ariho kugira ngo twese duteranye impano zacu zose zitubere kimwe. Umwe wese arafise impano yiwe, ingabirane Imana yamuhaye. Nico gituma ucikoresha kugira ube wa muntu Imana yashatse ko aba kw'isi. Rero umaze kuhabona, icambere nuko wiyemera ko ashoboye kuhashika. Uriyemera, ukemera ko bishoboka. Utemera ko bishoboka, ntibishoboka. Uravyemera, hamuvyemeye ugaheza ukarondera inzira ijayo. Aho ni ku muntu. Mbega uno munsi wewe wamaze kumenya ico Imana yakuremeye ikakurema ufise ubwenge? Uramaze kumenya yuko udakwiye kugaburirwa nk'inka mu ruhongore, ukwiye ahubwo kumenya ko nawe ushobora kwitunga ugatunga n'abandi? Wamaze kuvyemera ko bishoboka? Rondera inzira rero ijayo. Umaze kuhabona ucuzana iyo mpano yawe, nanje zani yanje n'undi azani yiwe, duteranye ariho duca dusenyera ku mugozi umwe. Abantu bari mu gihugu bamera kujya ku muzinga w'inzuki. Inzuki ziba mu muzinga, rumwe rwose rusohoka rugiye kurondera, rurondera ruzana, urundi rurondera ruzana, urundi rurondera ruzana. Impera n'imperuka tugasanga umuzinga wuzuye ubuki. No mu Burundi rero ntimurondere ngo nikindi, no guteranya twese tugasenyera kuri uwo mugozi umwe, umwe akazana uwundi akazana uwundi akazana, hanyuma twese tugashira hamwe uwo mwimbu. None ko turabarundi, kubera iki ivyo tutarabishikako? Kubera iki tutarabishikako? Ntitwari bwirimbure. Ndibuka igihe twavuga imbona kazoza, tuvuga mu 2025, baratweretse iyo ndoto yuko Burundi butegeza ko buteye imbere. Biha mu 2025, jewe ntanze intahe yiwanje, barabidusiguriye biranka ko vyinjira muri jewe. Abo twari kumwe barabizi, je navuze nti mu 2025 nta Burundi buzabumeze uko. Bose baratangara. Kugira imbona kazoza nuko wabonye umurindi uriko. Ico gihe navuze nti nimubanze munyereke umurindi abarundi bariko, duce duharura, duce turaba umwaka bazabashitse kuri ivyo bintu. Umuntu yicaye yoshika kumbona kazoza gute? Wicaye birizana, birarondegwa. Iyo turiko turaga iminsi yose dutangura kunegura inyifato twari dufise muri iyo myaka iheze, kandi n'ubu haracari abagifise iyo nyifato, aho usanga hariho umuntu yasomye nabi muri Bibiliya. Nivyo mpora mvuga nti ngira ngo abarundi aho haheze twari twasomye nabi, ngo nimusabe muzoronka, Matayo 7:7, ngo nimusabe muzoronka. Twese ruca turicara ngo tuzoza turasaba ngo kandi tuzoronka. Mbega waguha wewe abikuye he? Ariko hari wundi murongo wari mwiza wavuga uti gutanga bisumba guhabwa. None wotanga ivyo utagira, ivyo ugira utanga ubikura hehe? Biva mu gikorwa. Hariho imirongo yatumugaritse ngo umuntu natungwa n'indya gusa, ngo urapfa kwiyicarira ngo atungwa n'ijambo rivuye mu kanwa k'Imana. Ninde abikubariye? Iyo yari ingendo mbi yatumye tuhahombera. Mugabo bateye imbere bo bataye uvuga bati udakoze no kurya nturye. Uwo murongo barawugenderako, udakoze no kurya nturye. Gutanga bisumba guhabwa.
ntegerezwa kurondera ivyo ntanga. Ivyo rero vyaratumugaritse, twumva yuko dushaka gutungwa n'ivyo dusavye, mu gihe abarundi ba kera bo bari bazi ko amazi masabano atamara imvyiro, agatirano kaza imvura ihise, aho kugira tuti natwe tugira ivy'iwacu duca tuguma dusamara. Hariho ibindi n'ubu bigisamaza abantu. Naryohewe cane numvise yuko bariko bigisha imbona kazoza mu nkuru, kuko iyo umuntu aguteye inkuru ntuyibagira. Amarigara ari mu bintu vyatumye tudatera imbere, kwama turi mu marigara twicaye. Amarigara icavamwo avamwo inkwezi y'akarongo, amarigara avamwo ubumaraya, amarigara avamwo akaboregwe, kunywa ibiyayuramutwe. Bari kwirigara bariko banywa urumogi. Abanywe urumogi rero urabona ubwenge buragenda, akizunguzugu kikamufata gushika hatahigira ubwenge. Batangura kwivuga amazina ngo vuta ndikuvute muvuta isiwe mujinga. Unisaidie nirogote gari kuyarara. Imvire kugira urumogi, unisaidie nirogote gari kuyarara. Bicaye kwirigara ngo urumogi nirumufashe ashobore gutora imodoka kuyarara. Akicara inzara urazwa nyo urumogi nawe inzara nayiciza, kuko niho baca abana basuma. Ngwire mirima yote wigeuke ugari, Tanganyika igeuke supu. Haiwezekani. Amarigara ni mabi. Bane baba amarigara ni mabi. Irigara nishobora kukubwira uri kuri urumogi mwirya misozi ngo muri Bujumbura gaha wichiba ngwirobe cy'ubugari ngo Tanganyika ibe supu. Ivyo biraba ngo nisaidie nirogota gari kuyarara. Ivyo nivyo vyatumye tudatera imbere. Nimurabe kuva dukwe amaboko mu mpuzo tukemera iyo tuja tugafata urugendo akanya gatoyi konyene. Maramaze kubona yuko urugendo ubu rufadika. Icambere turamaze kubona ivyamwa vy'Uburundi buteye imbere, turamaze kubikabakaba, turamaze kubona ko yukoze atawuri marimaho yarimye. Uno munsi ni cigwa tumaze kuronka. Turi ku rugendo rero. Ku rugendo uremera yuko atawurya ica tabiri yakuya. Abarundi dufise ikimenyetso c'ubutwari c'intare. Tutegereza kwigana intare. Intare ntigira ibiboze. Intare ikintu yifatiye yonyene ntibayiha. Iyo nyene itegereza kwihigira. Intare ntiyigera irya naho ibayisha igikoko, inyama yamaze kubura ntiyirya. Ifitisi nizo zirya inyama. No kwama twinagura. Intare kya kimenyetso cyo kwama irya bishasha bitagashe no kwinagura kugira ugumurondera ku munsi nta kurya ibigashe kurondera. Intare kajana karorero gakomeye kwinagura. Kirazira ko twebwe abarundi tugenda twikoreye umuzigo wa kahise. Ni haba kera twari binebwe, kirazira yuko no munsi uwo muzigo wa kahise utugendako. Twe turya bishasha, dukeneye kureye Burundi bushasha, tubwubake tugende twese turi kumwe, kandi turi kumwe twese birashoboka. Nico gituma dutegereza kwiyubura tukaba abandi barundi, ntitube wa murundi wa kera, tuba umurundi w'ubu yemera yuko igihugu cy'u Burundi dushobora kugiteza imbere twebwe nyene tudaseze. Kwiyubura nimwamubona je no musi nkorana n'ugwaruka nuko maze kubona umutima mushasha, naje ndamaze kuba mushasha. Aha jewe ubu ndumujene kabisa. Abatama n'akazi kabo ntibandondere. Mu Gifaransa bavuga ko kisi frotte si pique, je ni frose kuba jene cyangwa umujene. Nico gituma jewe mfise umwizero w'Uburundi buteye imbere. Ndawufise. None ubonye nkujya mwana ivyiyumviro biriko bimuvamwo. Ahari wose birakuvuga ngo ntibishoboka. Hari ivyiyumviro twamaze guheba, ugwaruka rwamaze guca mu bindi vyiyumviro. Uburundi buratunze, ntago murazovuga ko adatunze.
igihugu gifise umutahe kiragitunze umutahe turawufise ubwa mbere dufise igihugu ciza cane n'umutahe mwiza cane ni igihugu canye nuko kiri ndatwa namandaba abanyamahanga baje muri Burundi namwebwe barundi muvuye hanze murabizi ibihugu mubamwo niyo mushitse gangene bigenda hirya yejo nakiriye abanyamerika bashika 29 muhira iwanje hajya navuke ugatumba baje kuturamutsa mu kajoro bavuze ngo bariko bahema ngo impwemu zivuye mwijuru bonye nari babivuga hari hundi munyamahanga nari nakiriye nawe acambwira ngo ariko araraba Burundi imyaka hamaze atarabona neza ko igihe Imana yaremye isi ikarema ibindi bihugu byose ngo amaso yayo yose yarabi Burundi gusa nuwabibonye Uburundi igihugu c'isezerano ryiza Imana yadusezeraniye igihugu gitunze igihugu gifise ubutare bwishi twebwe bikunda kudutega imitego uza wumva ngo kugira dutere imbere ngo banze amahera kandi ayo mahera niyo turiko turaronde aha muri diaspora hari abahinga bakomeye ndabahamagaye ntingo ngaha dukore ngo uzompemba ngahe kandi ariyo tugiye turondere ayo mahera umbwira ndaguhemba niyo tugiye turondere reka rero tubanze tuyarondere hanyuma tuze tuyahembwe twayarondeye mugabo dushaka guhera ku mahera aho guhera ku gikorwa uno munsi rero duhindura iyo gendo tubanze tumenye ko twitanga urutete rwa sinapi rudapfuye ngo ruje mu kuzimu ntirumera ariko iyo rumeze ruva mu giti kinini cyane n'inyoni zo kwisi zizakarikako ni kubera iki none Burundi tutobumeza Burundi bwarapfunywe ntibwapfuye tumeze rero gushikaho isi yose izoza kwarika muri iki giti cy'u Burundi nanezerewe cyane bamaze kucapura Uburundi igihugu giteye imbere hariho babiri nabonye muri bajya bacapuye jewe naje ndumucapuziga ntimwabwiye ngo ncapure iyo je narahiganwe naje mu mahiganwa atari make kandi naronka agashimwe narahiganwe cyane gihe twari mu bihe turiko turarondera ubumwe bw'abarundi ndazi ko nagiye muri iryo higanwa nahiganwe byinshi ubona imbona kazoza kugira ubone imbona kazoza no kubufise nimboneza imbere yawe zikwereka icyo gihe kubera utari dufise imboneza je nari nzi yuko umuntu ateye imbere ari mwarimu gusa ncacapura jewe ndi mwarimu afise ikinga mu mwaka w'2000 twari turi mu 77 nacavona ko mu 2000 nzoba ndi mwarimu afise ikinga ngo niyo mbona kazoza yaje kubera iki imbere yaje nta warari yanyereka ati utegereza kuzoba ufise V8 muri 2000 iyo haba baca batwereka hajya twaca tubibona bajya abantu bacapuye nawe ukuyemwo amashusho abiri shako tuzoyateranya muce mumpera nimero zanyu protokole yanje hari uwacapuye bariko baraba Burundi 2040 2060 bamwe bari bakwegaye bafise idarapo babona Burundi hari imbere hari umunywa amazi bace bateranya n'ijya foto yabaye ya mbere hajya bariko bararaba duce dushirayo burya Burundi bajya bariko bagende baraba burya Burundi burya bwa igagiya gicapu cyabaye ca mbere mwibonye ababicapuye babiri muca mumenya hajya imbere muca mucapura kiya gicapu cyabaye ca mbere gushikaho tuzogira monima duce twerekana iyo turiko turaja mu 2050 tuzoca turaba ko tutarashikaye dufise igicapu ca muze muce munyegera ndabereka ingere tubitekenika ko jewe nanje ndumucapuzi kandi murumva ko nabaze kuvyumva tugere tuharaba hamwe umwe wese azarabona ugeze hehe usigaje iki uno munsi hariho abarundi kuva mu 2020 gushika uno munsi bamaze gushika mu 2060 umwe wese ugiti ciwe bariho none bo bashitseyo baca bakora iki mwibaza ko baca bicara nababwiye ko kizira kurya ivyo kurya bigashe ubwo murondera ku munsi no kuvuga urya murundi yamaze gushikayo aca asubira inyuma akwega mugenzi we nivyo bita gusenyera ku mugozi umwe
aca asubira inyuma nuvuga wowe waramaze kubaka inzu yawe nziza none amahera wubakishije irya nzu uciyakoresha iki kuko umuyaronka no kuvuga iki ucugira ishirahamwe ihinguriro kugira ngo ucuha akazi bamwe bagenzawe bari inyuma nabo baduge nukuba nta wicara ngo narahashitse twese tuguma dukora nta nomwe akwiye guhagarara ikindi ntihagire uzo kwiyumvira ko azotera imbere ari muri kiya cita amaserivisi serivisi yiha abantu bafise amahera none ko muri ko mushaka kuba abashoferi muzotwara abandi bazokwipakiza kandi batagira amahera bazokwipakiza gute batagira amahera ushaka kuba umunyezamu w'umutunzi none atabatunzi bahari bazoguha akazi kameze gute urarira iki nukuvuga yuko amaserivisi uha serivisi abafise amahera iyo batafise amahera nta na kimwe kivamo tubanze rero turondere ayo mahera ubutunzi tureme ubutunzi création de richesse kurema ubutunzi no kumenya guhera kuco twe twita ubusa mugabo atari ubusa imbere y'Imana kuko Imana araduhaye ibikomeye vyose ivyo rero mwita ko ari ubusa reka tubivyaze kugira ngo tuvyare ubutunzi ufashe inyovu kayirima ikimbuka ibiraya uburemye ubutunzi uko bya biraya ntivyahoraho mu mwaka uza hasubira kuva ibindi biraya mu mwaka ukurikira ibindi biraya mu mwaka ukurikira cawumva umaze imyaka 5 uri kurarema itunga riba ryaduze dufise ubutare ugwarukana narubwiye yuko tugira dutangure tuje mu gisata cy'ubutare aho bukera ndafise abahinga bariko barabikora neza ugwaruka rwose mwe muritegura baba engineer bizi vy'ubutare nimwe mugiye kuja imbere gukomanda abimvyi twese dutunge twese nta numwe shaka ko aratunga hari ababajije ikibazo ngo none ngo mbegwa shaka yuko abarundi bose gwa batunzi ego cyane shaka ko abarundi bose babatunzi gute nuko abarundi twese tuvira hasi rimwe atanu mwasigaye inyuma nta musezi dukeneye twese turi kumwe tuzokora ejo nzoronka mwanya uko tuganira nawo muri diaspora kuko namaze kubona ko mwamaze kuva hasi tuzoronka umwanya wo kuyaga turabe neza ingene tugira urunani turabaho tunaniriwe tuharabe tunaniriwe kuko umutahe tuza tuwufise ibibazo bibahaze narabyumvise bimwe aha rero turafise za ndongozi zitabona iyo zija ubu dukeneye indongozi mboneza nico gituma ubu mwaka wa 2025 muzobona impinduka nyinshi muri iki gihugu cy'u Burundi turiko turondera gusa indongozi mboneza abantu bahinduke muzobona abantu bahinduka mubabona utuni wa wundi bazohinduka kuko ni twebwe nyene tuzohinduka nta wundi azoza tuzohindura igihugu twihindure na twebwe tube abandi hamwe indongozi ari yerekana inzira n'igikorwa giteza gukorwa kugira twese dutunge umwe wese ku mpano yiwe tuzishire hamwe uno munsi nakadabwire ko izo ndongozi twaratanguye kuzigisha no kuvuga yuko ahaje nk'ubu ndimwo bibiri hariho umuntu yitwa Neva umuntu yitwa Neva ategerezwa gukora kugira ngo nawe yihe atawumuhaye uwo rero nico kimwe na Karaveri nico kimwe na Renata nico kimwe na Kabudesia twese umwe wese ateza kwerekana icyo akora ndanezerewe cyane kuko muranyunguye mu mutahe hajya zijya nka muce muza kunyishuza inyuma y'imyaka 2 muzosana kujije 3 kuko nta kuja kwicara ubu nta kwicara najewe sinicara ndarima ndora kuko narabonye ingene umuntu arema ubutunzi hanyuma rero ncamja ku kindi gisata c'imboneza imboneza irerekana iti wewe uvuze ko Kenya iyo ukora ikintu cyari gukunda nico ituma naciye nja hamwe n'izindi mboneza turiyumvira ico twogira twokwereka abarundi bokora hari abarundi nabwiye nti urukwavu go tumutunga bamwe batangura kuntwenga ngo sungura ngo nepfa nawe ivyazanye uno munsi hari abagiye mu bukwavu araba miliyoneri hari abagiye mu burimyi bw'ikizinu uno munsi bafise amamiliyoni nuvuga yuko ibisata ni byinshi jewe rero ico nkora
kugira ntimuveho ndabahenda nca ndabikora mbonye mpovye acavuga nti muhungu aha birasi mugabo nza mbona undi avuze ngo oya guhaya bigize nabi ngiyo tugira uko niho rero rya runani mubona shaka abakuru n'abato twese tugira urunani duhanurana iyo ugira uku je nagize uku twese duteranirije hamwe Uburundi mu myaka itarenga 5 muzobona ari kindi gihugu atari ca gihugu mubona uno munsi none rero reka tugire irya shusho tuze turimanike hose abagenda baribona kugira ngo umwe wese acamenya ahageze none rero kuri umugoroba ndabakengurukiye cyane shimire izi ndongozi zirongoye ibisata bitandukanye byo mu gihugu barongoye inzego byerekana ko mu mutima baramaze kwinjira muri iryo barabara ry'imbona kazoza ndabakengurukiye cyane kubona mufata umwanya wo kwicarana n'abandi barundi tukaja hamwe tubona ingene tuganiranira iyo tuja ndabakengurukiye cyane mwebwe ndongozi mwaje kwifatanya natwe ndabasabe mu bakomera amashi ndabakengurukiye rero na mwebwe barundi burya ngo hitwa ishwi ngo abarundi bishwi hariya ishwi ndabakengurukiye cyane kuko muriko muradutera intege mwebwe muri aho mubona ko bishoboka hariho abari ngaha baguma bavuga ngo ntibishoboka ingo rero tugumane namwe muze muratwereka birashoboka umunyamerika twarabonye ingene yateye imbere twarabonye ingene umushinwa yateye imbere twarabonye ingene umufaransa yateye imbere twarabonye Bangladesh ingene yateye imbere Singapore twarabonye ingene yateye imbere na mu Burundi ntabuye riri mu mugongo kuko ivyo batanguje natwe turabifise ivyo tuzobwirwa na mwebwe muzodushingira intahe muze muratembera hajya mu mitumba muvuka mwabwira muti birashoboka aha mwankoreye iciza gikomeye cyane kubona diaspora muza mukabwira abarundi muti Uburundi buteye imbere birashoboka none heraba ni mwebwe mutangwe mobilisation nico gituma ndabashimiye cyane iyi mobilisation mwatanguye yo kwereka abarundi ko bishoboka iyo ari genda bivuze avango yabimenyeye mukarimwe mu bivuze acavuga ujyapfuye hahandi yarabibonye birashoboka rero tangura mugume tuhemere iyo tuja natwe twiyemere kandi twumve ko tuzohashika umutahi Imana arawuduhaye hasigaye yuko dutangura gufata inzira none rero ndabakengurukiye cyane kuri umugoroba Imana ibahezagire ejo tuzoba turi kumwe tuzora umwanya wo kuyaga murakoze cyane